ahantu hambere tubona abantu bavuze mu ndimi zitamenyekana ni ku munsi wa Pentecote. Dusomye mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, intumwa zarasohotse zibwira ishengero ryaraho ijambo ry'Imana, zibabwira mu ndimi zabo, tukumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa 11. Ijambo ry'Igiriki risobanuwemwo indimi zitamenyekana risobanura indimi zitandukanye. Kubw'ivyo ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni kuvuga ururimi n'uruvuga atazi kugira ngo abwire ijambo ry'Imana uwumva urwo rurimi. Mu gice ca mbere c'Abikorino igice ca 12 ku murongo wa 14, Paulo arasobanura ivyerekeye ingabire z'ibitangaza, maze avuga ati: ariko none bene data, ninaza iwanyu mvuga indimi zitamenyekana nzobamarira iki? Ninababarira ivyo mpishuriwe canke ivyo mpawe kumenya canke kuvugishwa n'Imana canke kwigisha. Igice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo wa 6. Nkuko intumwa Paulo abivuga kandi dufatiye ku vyo twasomye mu vyakozwe n'intumwa, kuvuga mu ndimi zitamenyekana bifitiye akamaro uwumva ubutumwa buvuye ku Mana mu rurimi rwiwe, ariko ntaco bimarira abandi kiretse bisobanuwe mu rurimi bumva. Umuntu afise ingabire yo gusobanura indimi zitamenyekana we arashobora gutahura ivyo uvuga ururimi rutamenyekana avuga, naho atobazi ururimi uwo muntu avugamwo urwo ari rwo. Uwo afise ingabire yo gusobanura canke ashikiriza ubwo butumwa abatumva urwo rurimi kugira ngo bose batahure. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asenge kugira ngo ahabwe kubisobanura. Igice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo wa 13. Impanuro Paulo atanga kuvyerekeye kuvuga indimi zitamenyekana mugabo zidasobanuwe irakomeye. Ariko mw'ishengero nopfuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigishe n'abandi, hako mvuga amajambo 10,000 mu rurimi rutamenyekana. Igice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo wa 19. Mbega ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana yoba igikora uyu munsi? Mu gice ca mbere c'Abikorino igice ca 13 ku murongo wa 8 turabona ko iyo ngabire izoshikaho ihera, naho uwo murongo uvuga ko izoherana nuko haje igihinguye. Nkuko tuyibona mu gice ca mbere c'Abikorino igice ca 13 ku murongo w'10, bamwe bakoresha amavuga y'ururimi rw'Ikigiriki avuga ko ingabire zo kuvugishwa no kumenya ko zizohera. Ku ngabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana naho bagakoresha rivuga ko iriko irahera, bagaca bavuga ko iyo ngabire yahagaze imbere yuko igihinguye gishika. Naho ivyo vyoba bishoboka, ingorane nuko bitaboneka neza muri ico gisomwa cyo mu Bikorinto. Abandi nabo bakoresha ibisomwa nka Yesaya 28 ku murongo wa 11 na Yoweli 2 ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 29, mukomeza ko ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ari ikimenyetso c'uko Imana igira ice amateka. Mu gice ca mbere c'Abikorino naho 14 ku murongo wa 22 avuga ko indimi zitamenyekana ari ikimenyetso kwatizera. Dufate kuri ivyo abo bigisha ingabire y'indimi zitamenyekana cari ikimenyetso kigabisha abayuda ko Imana yari igiye guhana Abisirayeli uko banse kwemera Yesu Kristo nka Mesiya. Yakubw'ivyo nkuko iyo nyigisho ibivuga, igihe Imana yacira ko iteka abayuda Yerusalemu imaze gusamburugwa n'Abaroma mu mwaka wa 70, iyo ngabire ntiyari igifise akamaro nkuko iyo nyigisho ivuga. Naho ivyo bishoboka, si ngombwa ko iyo ngabire igaragara kugira ngo intumbero ya mbere yari yashiriweho ishitswe. Bibiliya ntitomora neza ko iyo ngabire y'indimi zitamenyekana yahagaze. Ariko niyaba ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana igikora mw'ishengero, itegerezwa gukoreshwa nkuko ivyanditswe bivuga. Zikwiye kuba indimi zitahurika kandi z'ukuri. Igice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo w'10 ikwiye gukoreshwa mu gushikiriza ijambo ry'Imana ku bantu bafise ururimi rutandukanye n'urwacu. Ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12 ikwiye kwisunga itegeko Imana yatanze iciye mu ntumwa Paulo. Ntihaba hari abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 canke 3 basaga kandi bavuge bakurikirana, hagire kandi ubisobanura. Igice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 28 ikwiye kandi gukoreshwa hisunzwe itegeko tubona mu gice ca mbere c'Abikorino 14 ku murongo wa 3 kuko Imana atari mu mvurungano ariko ni y'amahoro. Imana irashobora gutanga ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana kugira ngo ishoboze uwo muntu kanaka kubwira ijambo ryayo umuntu avuga urundi rurimi rutandukanye n'urwiwe.
Mpwemu Yera atanga ingabire ko we agomba. Icete ca mbere c'Abikorinto 12 ku murongo wa 11. Yumvire ingene abamisiyonere baronka umwimbu mwinshi urushirije iyaba batarinda kwiga indimi z'abandi bantu, ahubwo iyaba vyashoboka ko bashika bavuga indimi zabo baje kubwira ubutumwa. Ariko Imana suko ikora. Uyu munsi iyo ngabire ntiboneka nk'uko yakora mu ntango y'igihe c'isezerano rishasha, naho biboneka ko yagira akamaro kanini cane. Abenshi mu bakristo bavuga ko bafise ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ntibabikora nk'uko ijambo ry'Imana twamaze gusoma ribidutegeka. Ivyo vyose tumaze kuvuga bitwigisha ko ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana itagikora, canke naho yoba ikora iboneka gake mu nteguro Imana ifitiye ishengero uyu munsi. Ndabashimiye cane, Imana ibahezagire.